abakuru n'abato kw'isi yose n'uruhagarara nta wundi wo kudutabara atari wewe wenyene ngwino mwami wacu Yesu ngwino udutabare ngwino mwami wacu Yesu ngwino uturuhure nta wundi twizigiye atari wewe wenyene wo guhindura ibihugu vyacu tuve mw'ibi bibazo twaciye mu ntambara nyinshi twabuze abacu benshi ababaye mu makambi Mana batagira nico barya abana baricwa n'inzara abavyeyi baricwa n'intuntu ariko muri vyose mwami dushima izina ryawe turagushimiye ko watuzigamye turagushimiye ko utwitayeho nawakwizigiye azokogwa n'isoni icubahiro ni cawe Mana ibihe byose turagufukamiye tukwibutsa mwami ivyo wadusezeraniye kutazoduheba fasha bakuru bacu barongore mu bugombe bwawe bakora ivyo ugomba mwami turonke amahoro ezagira Uburundi ezagira East Africa ezagira Afrika yose ezagira n'isi yose bamenye ko ari wewe urutare rutanyiganyizwa icubahiro ni cawe Mana ibihe byose ngwino mwami wacu Yesu ngwino udutabare ngwino mwami wacu Yesu ngwino uturuhure nta wundi twizigiye atari wewe wenyene wo guhindura ibihugu vyacu tuve mw'ibi bibazo ngwino mwami wacu Yesu ngwino udutabare ngwino mwami wacu Yesu ngwino uturuhure nta wundi twizigiye atari wewe wenyene wo guhindura ibihugu vyacu tuve mw'ibi bibazo